Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntambura Idahita TV na cane mwebwe bakunzi b'ikiganiro yaga muganga amagara meza kugubwa neza kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu aho muherereye muri kano kanya nivyo ndabipfurije ni jewe Janvier Manirambona nongeye kugaruka muri kino kiganiro yaga muganga kugira ngo dusangire inyigisho ntungamagara mu kiganiro yaga muganga cacu cuno musi aho mfise icigwa ngomba ko dutangura muri kino kiganiro cuno musi. Ico cigwa naco ni cigwa kitubwira ku ndwara ya diabete canke indwara y'igisukari, aho tugiye kurabira hamwe ivy'iyo ndwara kugira ngo umuntu amenye ingene yozitira ataronerwa, amenye ivyo akwiye kwirinda, akwiye kwiyubara, akwiye kwanka urunuka kuko navyo bishobora kumukwegera karambaraye. Aha rero ni muri farumasi Kaze Kinama, turi mu kinama nyene hakurya y'ingoro y'ubwami y'ivyabona vya Yehova. Turabaha ikaze abari ngaha muri no micungararo ya quartier Kinama canke se yo mu Kinama, niko novuga ni hafi ya Nueva canke en face ya Nueva, niko novuga iruhande ya Nueva Vista, kandi aho harazwi haramenyekana cane Nueva Vista canke kuri Ave Maria. Turashobora kubatunganiriza bivanye n'imiti mwandikiwe canke no kuzindi impanuro ntungamagara. Murabona yuko ari byo bikorwa novuga ngo dushishikaye cane muri no minsi kuri Ntambura Idahita TV, no guhanahana ubumenyi, no guhanahana impanuro n'ivyigwa vyodufasha kubungabunga amagara yacu. Mwebwe muri bashasha mutari bwakurikirana amavideo ya hano kuri Ntambura Idahita TV, turabaha ikaze namwe muje mu mugwi w'abandi novuga ngo twigira hamwe, twigishaniriza hamwe inyigisho ntungamagara. Mu gufyonda rero kuri sabone canke subscribe ngaho ku telefone yawe uzoba udufashije, uce wemeza kuri iyo nkengere canke kuri iyo nzogera yuko wipfuza gukurikirana ibiganiro vyacu vyose, gutyo nta kiganiro na kimwe kizosubira kugucika. Turafise ibiganiro bitari bike dusanzwe ducisha kuri runo rubuga rwitwa Ntambura Idahita TV. Ikiganiro yaga muganga arico ciki, ikiganiro utuntu n'utundi tuvugamwo ibintu bitandukanye bijanye n'impanuro n'inyigisho bizodufasha kumenya ingene twokwiteza imbere, ingene twoshishikara kubana n'abandi, ingene twoca ubwenge, ingene twosatira bigakunda. Ivyo vyose bivanye n'icigwa tuba twahisemo kubigisha. Muri iyo minsi heze twariko turarabira hamwe icigwa kijanye na za kameremere abantu bafise, ingene abantu bafise imero zidasa, imero zitari zimwe, amatamperama ataramwe. Ico cigwa twarakirabiye hamwe, turabona rero imigwi ine mikuru ihurikiyemwo amatamperama y'abantu. None rero nuko hariho n'ikindi kiganiro twise igitondo gishasha kiba kivugwamwo ijambo ry'Imana ryo mu gatondo. Ni inyigisho novuga ngo ziyobokamana vy'ijambo ry'Imana. Hanyuma kandi hariho n'ikindi kiganiro c'ivy'ijambo ry'Imana twita umutsima w'ubugingo. Ico gitumbereye kwigira hamwe ibijanye n'inyigisho za Bibiliya. Navyo nyene turiteze kandi turizeye yuko bizogenda neza, imyanya ikaboneka tukabikora, kandi turamaze no kubikora ngaha. None rero nuko ivyo biganiro vyose turabikurakuranya, ugasanga rero buri musi haraja ku biganiro bitari musi ya 2. Murumva yuko tubakomishwashwa, tubaganiriza, tubaba hafi, tubataramisha, dutera ryarenga kuri Ntambura Idahita TV. Uyu musi rero tugomba kurabira hamwe indwara y'igisukari. Muri kino gice ca mbere twagomba turabire hamwe novuga ngo ibitigiri, ibiharuro biranga canke se bivugwa kuri ino ndwara hirya no hino kw'isi, ingene vyifashe, ingene bigenda, ibintu nyene nk'ivyo, ingene igenda yiyongera canke se bigenda igabanuka bivanye kumbure n'ibitigiri tugiye kurabira hamwe. Iyi ndwara ya diabete rero ni indwara bavuga ngo ni indwara chronique, ni indwara novuga ngo iza buhoro buhoro, ugasanga iza kumenyekana imaze igihe kirekire. No kuvuga ngomba kuvuga yuko nk'ubu iduga buke mu mubiri hanyuma ntuyimenye. C'est une maladie chronique, ni indwara rero iduga buhoro buhoro ukazongera kuyimenya kumbe wari uyimaranye igihe kitari gito. Hanyuma kandi iyi ndwara ngo
abayigwara ni benshi, novuga ngo ibangamiye igitigiri kinini c'abantu benshi kw'isi, ngo bivanye n'ico bita ngo ni Federation Internationale du Diabete, n'ishirahamwe mpuzamakungu rigwanya novuga ngo diabete, rigwanya ingwara y'igisukari, rikitaho abarwayi b'indwara y'igisukari. Iryo shirahamwe rero rivuga ko rifise ibiharuro bingana n'imiliyoni 537 z'abantu bakuze ngo bari bagwaye diabete mu mwaka w'ibihumbi 2024. Murumva ko atari kera cane, kandi murumva yuko imyaka ihaciye ibitigiri vyariyongereye. Gituma vyiyongereye ni kubera ko berekana yuko muri uwo mwaka w'ibihumbi 2024 2021 hari hagwaye abantu bangana n'imiliyoni hafi 537 kw'isi z'abantu bakuze bari bagwaye diabete. Bagaca bavuga bati turavye umuvuduko iriko, turavye abayigwaye ingene bangana, dusanga nko mu mwaka w'ibihumbi 2045, no kuvuga mu myaka hafi 20 iri imbere, ati dusanga cyangwa se basanga muri iryo shirahamwe ngo ibiharuro vyerekana yuko ngo abazoba bagwaye iyo ngwara bazoba bashika hafi imiliyoni 783. Murumva yuko bivuye ku miliyoni 537 bisimbiye ku miliyoni 783 muri no myaka ikurikira 20 bisunze ukuntu vyagiye biriyongera muri no myaka irenganye. Bagaca bavuga bati rero mu bihugu ngo novuga ngo vya mikoro make, ibihugu bikenye, ibihugu biri mu nzira y'amajambere, ibihugu bitaratera imbere cane, ngo muri ivyo bihugu ngo niho ngo iyo ndwara ibonekana yuko ngo ishishikara gukwiyongera cane. Igitigiri c'abagwaye iyo ndwara ya diabete cyangwa se igisukari ngo gishishikara kwiyongera cane muri ivyo bihugu, ngo kuburyo nuko usanga yuko ngo n'abavurwa iyo ndwara bashobora kuvurwa, baronka imiti, baronka ingene bitabwaho, ngo kiri hasi cane. Urumva igitigiri c'abagwari iyo ndwara y'igisukari mu bihugu bikenye, mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere, mu bihugu bitaratera imbere, igitigiri c'abarwara iyo ndwara ni kinini cane, gitera ciyongera. Hanyuma kandi ngo mu gihe igitigiri c'abavurwa nabo parvena bashobora kuronka uburyo wa mikoro n'iki ngo bakivuza, nabo ngo usanga ico gitigiri kiri hasi cane, ari gitoya. Murumva rero yuko nkuko tubibonye ngahaye, murumva yuko ibitigiri vyerekana ingene abantu bagwaye diabete hirya no hino kw'isi ari ibitigiri novuga ngo birebire cane, ari ibitigiri bitari bito, novuga ngo ku rwego mpuzamahanga. Aha bavuga yuko ngo igiti muri rya shirahamwe nyene novuga ngo ntuzeye Federation Internationale, bemeza yuko nkuko twabibonye ko abantu bamaze kurwara cyangwa se bamaze kwandura iyi ndwara, bamaze kurwara cyangwa se barwaye, abarwayi b'indwara muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021 bangana n'imiliyoni 537 z'abantu bagwaye ingwara ya diabete bakuze. Mugaca mwumva kandi yuko berekana yuko ngo nko mu mwaka w'ibihumbi 2045 naho abagwaye iyo ngwara bazoba bangana hafi miliyoni 783. Murumva yuko aba bantu si bake, aba bantu ni benshi, aba bantu murumva yuko atari bake kuri indwara ya diabete. Hanyuma bagaca berekana ngo baravye neza basanga ngo ukwiyongera kw'abagwaye iyo ngwara yantuze y'igisukari ya diabete, ngo basanga ngo kwagiye kwiyongera, no kuvuga ubwinshi cyangwa se urugero iyo ndwara yiyongera ko abarwayi igitigiri cabo ciyongera c'abarwaye iyo ndwara ya diabete, ngo basanze kigenda ciyongera cane muri bya bihugu bikenye canke bikiri mu nzira y'amajambere bitaratera imbere. Kandi ngo basanga ngo igitigiri c'abarwaye iyo ndwara muri ibi bihugu ngo ciyongereye ngo kuva ku bice 7% mu mwaka w'igihumbi 1990, ngo kiduga ku rugero rw'ibice 14% mu mwaka
gushika mu mwaka w'2022 murumva yuko cigwije na kabiri mu myaka 12 cavuye kuri 7% c'abari bagwaye izo ndwara ngene umuvuduko w'abagwara izo ndwara wiyongera mu myaka 12 igiciro c'abagwara diabete cigwije na kabiri mu bijanye n'ingene biyongera abarwara indwara y'igisukari. Murumva ko ibi bintu bikomeye novuga ngo biteye ubwoba. Murumva kandi ko ibi bintu novuga ngo biraturaba twese biraturaba. Niyo mpamvu umuntu akwiye gufata agatebe akicara tukaganira mu kumviriza izi nyigisho twabateguriye kuri iyi ndwara y'igisukari mwumva igiteye isibe. Ahani naho berekana yuko novuga ngo hariho novuga ngo ubusumbasumbane kumbure niko novuga mu bijanye n'ingene iyi ndwara ivurwa, kuko murumva nyene ibihugu ntibinganya mikoro, abantu ntibanganya mikoro, urumva nyene hariho ubusumbasumbane, hariho novuga ngo ukutavurwa, ukutaronka novuga ngo imiti ku rugero rumwe. Muri ico gihe bavuga ngo hafi ngo ibice 59% by'abantu bakuze bagwaye diabete kw'isi, no kuvuga ngo hafi ngo miliyoni 450 ngo abo nibo bantu ngo bataronka imiti y'indwara ya diabete. Murumva ufashe igitigiri cyose cy'abantu barwaye indwara y'igisukari, ibice 59 hafi kwijana by'abantu bakuze barwaye indwara y'igisukari mw'isi, no kuvuga ivyo bice 59 navyo bingana n'abantu bangana ni miliyoni 450. ngo ico nico gitigiri kibonekana yuko kigizwe n'abantu ngo bataronka imiti ku rugero ruhagije, batavurwa, bagwaye muga batavurwa, bataronka imiti ya diabete. Hanyuma kandi bacavuga ngo kandi ngo benshi muri abo bantu bataronka imiti yo kwivuza yo cyangwa batavurwa iyo diabete, ngo benshi muri bo ngo bari muri vya bihugu bikenye, vya bihugu bifise amikoro make. Murumva rero ibi ni ama statistique, ni ibiharuro bitubwira ingene hirya no hino kw'isi iyi ndwara yifashe. Kandi bimeze gutya bigomba kuvuga yuko hariho ibitamenyekana, hariho abayigwaye batazi ko bayigwaye, hariho abayigwaye bitamenyekana kwa muganga agwara kazogwiyo kubera iki ataburyo atamikoro ngo agende kwivuza, agende kwipimisha. Atagiye kwipimisha naho no kuvuga yuko rero uyu muntu aragwara kazogwiyo, kwa muganga ntibazobimenya. Batabimenye kwa muganga muri bino biharuro uyu muntu ntasansumwa, kubera izi ni raporo ziba zegeranijwe zivuye mu mavuriro, mu bitaro hirya no hino, mu nzego zijejwe kuvura, zijejwe amagara y'abantu. Urumva umuntu atagiye kwivuza kubera ko atamikoro akwiye afise, uyo muntu indwara yiwe ntizomenyekana, nawe ntazomenyekana, ntazoshirwa muri ca gitigiri. Aha rero byumvikana yuko ibi bitigiri byose twavuze ni bitoya, hariho abandi benshi batazwi batari muri bino biharuro. Murumva rero yuko ivyo byose bitwereka yuko abantu barwara ntibamenyekane ni benshi, bashobora kongereza ibino bitigiri ugasanga ibino biharuro bibaye umurengera. None rero ni byo twovuga muri make no muri menshi mu bijanye n'ibiharura, ama statistique ashikirizwa hirya no hino kw'isi na ya Federation Internationale du Diabete. Twabonye yuko ari ishiramwe mpuzamakungu rigwanya diabete, rikitaho cyangwa se rigafasha abarwaye iyo ndwara. Hanyuma rero umuntu yo kwibata none mbega ubu diabete iri ubwoko bumwe, iri imigwi ngahe, bimeze gute? Kubijanye n'ama type de diabete ngaha tuzoshimikira kuri diabete de type 2. Habaho diabete de type 1, hakaba na diabete de type 2. Rero ngaha tuzoshimikira kuri diabete de type 2 kuko yuko uyu mugu cyangwa se ubu bwoko bwa diabete de type 2 niyo ikunze kuboneka cyane, ngo ku buryo mbere ngo abarwaye indwara ya diabete kw'isi ibice 90% byo muri bo bigizwe n'abagwaye iyi diabete yo mu bwoko bwa kabiri, diabete de type 2. Asangwa rero izi diabete z'ubwoko bubiri, diabete de type 1 na diabete de type 2, ibice birenga 90% by'abarwaye iyo ndwara ya diabete usanga biri muri no mugwi wa diabete de type 2. Murumva yuko
diabete du type 1 ni koko n'indwara, ni koko hariho abayigwaye, ariko murumva yuko iyiteye ubwoba cane niyi irimwo abarwayi barenga ibice 90% vy'abagwaye iyo ngwara ya diabete. Hanyuma kandi muri kino gice ca mbere ca kino kiganiro kivuga ku vya diabete, twagomba mu gice ca mbere kuko izoba ari ni partie ya mbere, tuzogaruka muri partie ya kabiri, twagomba tubabwira ibijanye n'amafacteur de risque, ibintu bimwe bimwe mu bintu bishobora gutuma novuga ngo bishobora gusongera isibe canke bishobora gutuma habaho kino kibazo, habaho ino ngwara, novuga ngo ari navyo novuga ngo iyo ngwara ishobora gukomoka ko ishobora kogera ko ishobora gufatirako. Iyo bihari umuntu amenya ati ibi bintu ko bihari ndashobora kugwara ingwara ya diabete, kubera yuko bino bintu biri mu bintu diabete yogerako, biri mu bintu vyugururira inzira, vyugururira umuryango indwara ya diabete, biri mu bituma haboneka inzira, haboneka novuga ngo agatru, umwenge indwara ya diabete yinjiranamwo. Ayo mafacteur de risque nayo ya diabete de type 2 yo mu bwoko bwa kabiri cyangwa se mu mugwi wa kabiri, bavuga ngo harisungwa imyaka, harimwo l'âge, harimwo na obésité, umuvyibuho ndenzarugero. Hanyuma kandi yindi facteur harimo ngo ikijanye na le manque d'activité physique, aha umuntu usanga atagira sport, atagendagenda, adakora ibikorwa bituma abirindugumba, aruha, ngo atakaze novuga ngo isukari mu mubiri. Uravyumva, ugasanga uyu muntu ararya aranwa ibirimwo isukari, mugabo nta activité physique agira, ntagendagenda, ntagira sport, ntakora cane ngo umubiri usohore imicafu, imyanda n'ibisukari biri muri we, umubiri ubikoreshe, kuko murazi ko isukari niyo novuga ngo itanga inguvu umuntu akoresha, ni carburant, ni essence. Iyo umuntu rero agumya stoka ntagire ntazikoreshe izo nguvu arizo wumva zigizwe n'iyo sukari, niko novuga kumbure, urumva nyene yuko bica bizana ikindi kibazo kizova kimushikana kuri ya ngwara ya diabete. Hanyuma kandi ikindi naco ngo gishobora gutuma izo ndwara zibaho ku muntu ni kijanye ngo na alimentation malsaine, ni ugufungura imfungurwa zitabereye. Kurya imfungurwa zitabereye ni kwa kuntu novuga ngo umuntu afungura imfungurwa zigwiriyemwo ibituma umuntu agwara diabete, no kuvuga harimo isukari nyinshi, bya ibintu by'ibisukari, ibinyobwa, amaji, amafana, na cane cane rero cane gose ibintu birimo isukari yo mu mahinguriro. Rero iyo alimentation malsaine nayo ni imwe mu mafacteur de risque, ni imwe mu bintu diabete yogerako, icako kugira ngo ishikire umuntu. Ntipfa kuza uko nyene, iraza hisunzwe imyaka, hisunzwe umuvyibuho ndenzarugero, hisunzwe kuba umuntu atagira sport, atagendagenda, adakora ibikorwa bimuruhisha, bimubirisha icuya, bituma umubiri usohora ukoresha isukari wari warahinguye. Hanyuma kandi iyo diabete igashobora kugirana kogera cyangwa se guca ku mfungurwa zitabereye, no kuvuga imfungurwa zigwiriyemwo ibisukari byo mu mahinguriro, ibisukari bishobora gutuma umubiri ugira ikibazo c'indwara ya diabete. Hanyuma ikindi naco gishobora gucira inzira indwara ya diabete ngo ni antécédents familiaux. Burya ngo iyo mu muryango iwanyu abarwayi ba diabete bagiye baboneka cane, hariho abarwayi ba diabete, no kuvuga ngo ni akarondaronda, birashoboka yuko nawe urwara indwara ya diabete kubera yuko mu muryango abayigwaye ni benshi. Hanyuma rero bya bintu uvuga ngo ibintu d'ordre génétique, ibintu by'akaronda, ibintu by'amaraso yabo dukomoka ko abatuvyaye mu muryango, turabatora muri ibi no muri biriya, baraduhaye ko turi novuga ngo novuga ngo turi amaraso yabo, turi novuga ngo ingingo zikomoka mu ngingo zabo. Urumva yuko rero uko bari bameze niko usanga natwe hariho ibyo twagize, twabakomoye ko twabakuye ko twahawe nabo, novuga ngo twabonsemo mu nyemerere mvuye gute naho mengo ko nkaho mengo biri superficiel.
hanyuma mu guhava dusozera kino gice ca mbere kivuga kuri kicigwa c'indwara ya diyabete, nagomba ngo tumere nk'avuga ku bijanye n'amakomplikasiyo muri make canke se muri rusangi, twumve mbega nizihe ngaruka mbi zikomeye umuntu ashobora kugira iyo yagwaye indwara ya diyabete, na cane cane ntimenyekane hakiri kare ngo ivurwe hakiri kare hanyuma akire, canke se kumbure ayirinde hakiri kare. Bimwe mu bintu vyerekana ingaruka mbi zikomeye zishobora kuhaba, ni ukuvuga ngo diyabete irashobora gutera ingaruka mbi, amakomplikasiyo ari plus grave, aho muri ayo naho usanga harimo ico bita ngo ni cecite. Cecite ni uruhumyi, ugasanga umuntu harageze igihe atakibona neza. Iyo umuntu agizene agwaye iyi ndwara ya diyabete, birashobora kugera igihe usanga atagirane atabona, ugasanga umuntu yaragizene yarahumye, abona ivyijiji. Murumva muri ico gihe rero yuko nayo nyene ari komplikasiyo ihambaye cane umuntu yogirane yovugako. Hanyuma ikindi kintu gishobora kuhaba ku mugwayi wa diyabete, iyo itavuwe hakiri kare, iruhande yo kuba umuntu ashobora kuba yohuma, harashobora kuba ngo insuffisance rénale. Iyo insuffisance rénale mu Kirundi tugomba kuvuga yuko hagera igihe amafyigo y'umuntu agwaye indwara ya diyabete, ayo mafyigo yiwe agatakaza ubushobozi bwo gukora neza igikorwa amafyigo ajejwe. Bimwe mu vy'amafyigo ajejwe harimo kuyungurura imicafu ivuye, novuga ngo mu vyo umubiri wakoze, byo kuyungurura amaraso, kuyungurura imikoyo. Murabizi ko umwanda mutoya uca mu mafyigo, novuga ngo amafyigo ayungurura amazi umuntu yanyoye iki hanyuma umuntu agasohora umwanda mutoya. Rero iyo amafyigo agwaye agatakaza ubushobozi bwo gukora, hariho ibintu vyinshi vyononekana mu mubiri. Twarigeze kuvuga ku bijanye n'indwara y'amafyigo n'ingene umuntu yoshobora kwirinda indwara zitandukanye umuntu ashobora kugwara z'amafyigo. Rero insuffisance rénale ni ukuntu amafyigo atakaza ubushobozi yaremanywe, yategerezwa kuba afise bwo gukora neza igikorwa cayo ajejwe mu mubiri, kugira ngo umubiri ushishikare kugira amagara meza. Hanyuma ikindi naco gishobora kuhaba ngo ni bijanye n'indwara z'umutima. Burya ngo diyabete, umuntu agwaye diyabete, amakomplikasiyo yaze haraziramo n'indwara z'umutima, haraziramo les maladies cardiaques. Muri ico gihe murumva yuko rero nimba hashobora kuba ikibazo c'uko umuntu ahuma, nimba umuntu amafyigo yiwe ashobora kugirana gutakaza ubushobozi bwo gukora neza, nimba umuntu ashobora kugwara indwara z'umutima kubera yuko zikwezwe canke zihawe ijambo n'iyi ntuzeye n'iyi ndwara novuga ngo ya diyabete. Murumva yuko indwara ya diyabete iteye ubwoba, ishobora gukwega ibigwara vyinshi umuntu atari yiteze. Hanyuma kandi ngo izindi ndwara zishobora kuhaba nizo bita ngo les accidents vasculaires cérébraux. Izo bavanga ni accident vasculaire cérébraux, ni bimwe bavuga mu mfunyapfunya ngo ni AVC. Ni amasanganya novuga ngo agizwe n'uruvange rw'ingene imitsi ikora n'ingene mu bwonko hakora, nivyo bita AVC. Ivyo navyo biri mu bintu bishobora kugira gutegwa n'indwara ya diyabete igihe umuntu atoba ayivuje hakiri kare. No kuvuga rero nuko bakunzi ba kino kiganiro Yaga Muganga, hakaryoshe ntigahora mwitama. Aha niho tugomba tugarukirize igice cacu ca mbere cari gitumbereye kuvuga kuri ino ndwara ya diyabete yo mu bwoko bwa kabiri, aho twahereye novuga ngo kubitigiri vyerekana uburemere n'ingene iyi ndwara igiteye isibe hirya no hino kw'isi. Turarabiye hamwe n'ibintu novuga ngo ni amakomplikasiyo, ingaruka mbi zishobora kuba ku magara yacu igihe iyo ndwara itavuwe hakiri kare. Turazibonye kandi ko ari ingaruka mbi nyinshi kandi zibangamira amagara y'umuntu. Twabonye kandi n'ivyo twokwita ngo n'amafacteur de risque, ibintu novuga ngo iyi ndwara ishobora kogerako, ishobora gukorerako kugira ngo bikunde ironke aho ica mu kwinjira mu buzima bwacu canke se mu magara yacu canke se mu mubiri wacu, ibintu nyene nk'ivyo. Rero nizera yuko we wabanye natwe wumvise yuko
iyi ndwara ya diyabete ari ingorane ikomeye cyane igiteye isibe hirya no hino ku isi kandi ibangamiye amagara y'abantu hirya no hino ku isi. Rero kubw'iyo mpamvu ni nkenerwa, birakenewe cyane, ni ngombwa yuko umuntu afata ingingo zo kwikingira akazitira ataronerwa ku bijyanye n'iyo ndwara ya diyabete cyangwa se y'igisukari ko muri munyemerere mvuye gutyo. Hanyuma kandi nimba yamaze kurwara naho agasanga yamaze kurwara, agaheza agafata ingingo ntabanduka zo kugira ngo agire yivuze iyo ndwara, akagerageza uburyo bwose kugira ngo yivuze ntihave ibandanya iguma igirane novuga ngo imurembya imusinzikaza mbere ngo na cane rero muri bya bihugu byacu wumva amikoro ari make, muri bya bihugu batunze bafise amafaranga ubuzima bwabo bugize bwisununuye, wewe abimenye urumva ko kwivuza si ikibazo gikomeye cyane gose kirenze naho bihombesha naho kumbure bitwara uburyo, ariko umugabo bo urumva kwivuza biba bishoboka uregereranije na twebwe hariho n'abarwara bakarinda bapfa bativuje iyo ndwara y'igisukari. Rero ngo ni nkenerwa ko nk'abantu bari mu bihugu bitaratera imbere bikiri mu nzira y'amajambere yuko bishitse ugasanga wayirwaye cyangwa ugasanga uwa warayirwaye, ugerageza uburyo bwose ukagira kigoro naho byotwara uburyo, ariko amagara asumba amajana, ariko umuntu agashiramwo ubuseriye mu kwivuza. Nimba barakubwiye kurwara indwara ya diyabete, shiramwo ubuseriye wivuze kandi ukurikiza impanuro za muganga kugira ngo bikunde ube uramaze kabiri. Nuko rero ni hano tugarukirije kino kiganiro cyacu cyariho gitumbereye kutubwira ku ndwara ya diyabete. Mu kiganiro cyacu cy'ubugira kabiri cyangwa se cy'ubutaha tuzoja turabira hamwe rero ibizoba vyerekana ibimenyetso umuntu yomenyera kw'indwara, ingene abayirwaye bigenda, ingene bafata ibimenyetso umuntu yoyimenyerako kugira ngo nawe bimubaye ko umuntu amenye ati aha hantu bija hose nafashwe, kuko iyo bimenyekanye hakiri kare bavuga ngo ibuye riserutse ntiriba ricica isuka. Umuntu abimenye hakiri kare biraheze bigakunda yuko agira novuga ngo yaca yivuza hakiri kare atarasinzikara. Nuko rero tuzorabira hamwe ibimenyetso kuko mudazi mwebwe mwakurikiranye kino kiganiro aha mwari mwamaze kumbure kwibaza ati none mbega none ubundi humva umuntu azoyimenya gute, mutatubwiye ibimenyetso vyayo umva umuntu azoyimenya gute. Ariko mugabo mu kiganiro c'ubutaha tuzoca tubabwira ingene ibimenyetso vyayo bimeze. Nuko rero naha kino kiganiro kigarukiye, mwari muteramye na jewe Janvier Manirambona, tuzosubira mu kiganiro c'ubutaha. Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntamvurida TV na cane mwebwe musanzwe mukurikirana ikiganiro yaga muganga igihe cyose kiba categuwe kikongera kigashikirizwa na jewe Janvier Manirambona. Amagara meza, kugubwa neza, kuroranirwa mu byanyu no mu banyu aho muherereye, n'ivyo ndabipfurije. Ndabaha ikaze mu kiganiro yaga muganga cacu cuno munsi, aho nsanzwe mfise icigwa ndiko ndabashikiriza muri no minsi. Ubuheruka twarabiye hamwe igice ca mbere c'ikiganiro kivuga ku ndwara y'igisukari, iyo abandi dukunze kuvuga diyabete. Indwara twarabonye ibiharuro bitubwira ingene yifashe hirya no hino mw'isi. Twararabiye hamwe kandi novuga ngo ibintu yogerako icako mu kugira ngo ibe yodutera, kugira ngo umuntu abe yoyigwara, ibintu umuntu ashobora kugira kumenya yuko igihe cose yavyirinze ku rugero ruhagije vyomufasha kutagwara iyo ndwara. Twarabiye hamwe ama facteur de risque umuntu akwiye kwirinda cane, kuko iyo izo facteur de risque zihari bituma uyu muntu ashobora kuba yoyigwara mu buryo bworoshe. Twararabiye hamwe kandi ibyo twovuga ngo ni ama complication, twaravye ingaruka mbi zihambaye zikomeye ku magara yacu zishobora kuhaba igihe umuntu atayivuje hakiri kare, yuko usanga ari ingaruka mbi nyinshi zihambaye. Mwebwe mutashoboye gukurikirana kino kiganiro kumbure muri bashasha kuri Ntamvurida TV canke ntimuri bashasha, ariko mugabe ico kiganiro cararenganye kubera dufise ibiganiro ducisha ku imisi yose kuva mu gatondo saa sita ku mugoroba canke tugashira ko mu gatondo no ku mugoroba gusa. Urumva ko iyo umuntu yafatiriwe yiriwe atamurira afise, yiriwe atamamega afise canke vyose birahari, mugabo yiriwe ku kazi yafatiriwe,
murumva yuko ico gihe video y'uwo munsi irarengana, simwe ahubwo mbere video z'uwo munsi zose ziba zirenganye. Rero igihe azogaruka hari gaho uzubona ashikiye kuri video yindi mugabo izindi zaramaze kurengana. None rero bashasha twobahamagarira kwiyabonesha, mutsende kuri sabone cyangwa subscribe, hanyuma mwemeze kuri iyo nzogera cyangwa kuri iyo nkengeri kugira ngo bikunde. Muzoze muraronka inyigisho zacu, ibiganiro byacu. Dufite ibiganiro bitari bike, harimo kino kiganiro citwa Yaga Muganga, hariho ikiganiro citwa Utuntu n'Utundi, hariho ikiganiro citwa Igitondo Gishasha, hariho n'ikiganiro citwa Umutsima w'Ubugingo. Murumva ko ivyo vyose harimo ibiganiro by'iyobokamana, hari ibiganiro bivuga ngo by'amagara y'abantu ari byo vyibi, hakaba rero n'ibiganiro novuga ngo bitumbereye kutwigisha ubumenyi butandukanye bwo mu buzima bwacu bwa misi yose. Ico twise ngo Utuntu n'Utundi no kuvuga ni divers, tuvugana ibintu bitandukanye mugabo kandi byankenegwa mu buzima bwacu bwa misi yose. Uyu munsi rero tugarutse kugira ngo tubandanye kino kiganiro ca kabiri muri kino cigwa cacu kivuga ku ndwara ya diabete, duteguriye kandi bugira kandi muri Farumasi Kaze Kinama iri ngaha hakurya y'ingoro y'ubwami y'ivyabona vya Yehova, kuri Nueva Vista canke iruhande ya Ave Maria. Abantu baba ngaha mu Kinama, abantu baba ngaha mu Kamenge, abantu baba ngaha mu gisagara ca Bujumbura, abantu bari hirya no hino bazi muri no micungararo muca muhabona aho iyi farumasi turiko turateguriramwo kino kiganiro isanzwe iri. Tugira ko tubaha ikaze, turabaha ikaze kugira ngo mutwiture, mutugane, tubatunganirize twisunze kumbure ivyo muba muri ko murarondera namwe, kumbure bagize babandikiye. Ko rero mu kiganiro Yaga Muganga cacu cuno munsi, uyu munsi dutumbereye kuvugana ku bimenyetso bikunze kubonekana ku muntu arwaye iyi ndwara, kubera yuko ni vyiza ko umuntu amenya ngo mbega iyi ndwara ibimenyetso vyayo bimeze gute, kugira ngo umuntu ashobore kumenya indwara muri make tuyimenyera ku bimenyetso, kugira ngo umuntu amenye ngo iyi ndwara ni umuntu ayimenyera ku bimenyetso. Hanyuma iyo hatabaye ku bimenyetso naho ubwo kubera ko hari ibimenyetso usanga bigomba gusa bivanye n'indwara zataka cyangwa se zifata zitera zibangamira ibi bihimba bimeze ukuntu ugasanga izo ndwara rero zishobora gutera ibimenyetso bitari bike byinshi muri byo ugasanga birasa. Ikindi kintu umuntu ashobora kumenyera ko indwara kanaka ni ibipimo kumbure novuga ngo byo kwa muganga ama examen. Rero muri kino kiganiro cacu dutumbire kuvugana ku bimenyetso. Hano turafise ibimenyetso bishika ku bimenyetso 9 nivyo bigize kino kiganiro cacu Yaga Muganga cuno munsi. Ufata gatebe wicare wumvirize, kubera ni wamenya neza bino bimenyetso bizotuma indwara ya diabete uyimenya utiruranagana no kwa muganga, ku buryo wagenda kwa muganga uvuga ati nkeneye gusuzuma gusa mpinyuze ndabe isukari, kubera nk'isukari bayipima kwa muganga ntushobora kuyipimisha ijisho ngo umenye ngo ufite isukari ikwiye canke irenze urugero canke iri munsi ikenewe mu mubiri. None rero nuko rero tugomba kurabira hamwe ibimenyetso vy'iyi ndwara ya diabete. Ikimenyetso ca mbere tugomba kurabira hamwe ni icuko umuntu iyo yafashwe n'indwara ya diabete, kimwe mu bimenyetso bishobora kumuboneka ko arashobora kugira novuga ngo inyota ndenzarugero. Inyota ndenzarugero nayo ikimukwegera kunywa amazi menshi. Iyi ni byo twakwita ngo ni polydipsie kumbure mu mvugo y'ikiganga canke se mu mvugo nyene novuga ngo terme médical, terme technique. Rero umuntu yagwaye indwara ya diabete, iki kimenyetso kirakunda kuhaba cane cyo kunyotirwa cane, umuntu akabona yadukanye ibintu byo kunywa amazi, arabita akavuga ati je mu mezi 3 arenganye nta mazi menshi nakunda kunywa kuri runo rugero, mugabo musigaye nywa amazi menshi biteye ubwoba. Rero iyo soif intense canke soif excessive, même après avoir bingo, naho yoba hejeje kunywa amazi ugasanga nk'ubu yumva inyota ntihera kandi yarahejeje kunywa nk'ilitiro ry'amazi, mbwaguma yumva yaka. Ico rero kirashobora kuba kimwe mu bimenyetso bikomeye vyerekana yuko umuntu yagwaye
indwara ya diabete. Ikimenyetso kigira kabiri muri bino bimenyetso 9 turiko turarabira hamwe nico tuvuga ngo bavuga ngo ni mission fréquente canke polyurie, terme technique canke terme médical mu mvugo y'ikiganga. Iyi mission novuga ngo fréquente ni kujya kuntu umuntu aguma ashaka kuja ku mwanda mutoya, umuntu aguma ashaka kuja novuga ngo kuri petit besoin mu gifaransa, ibintu nyene nk'ivyo ku mwanda mutoya navyo birumvikana kuja gusoba. Umuntu ugasanga rero aguma ashaka kugenda gusoba, mbere hagera mw'ijoro ho bikaba ibintu, ugasanga mw'ijoro hoho ntanaryama neza ngo aruhuke kubera yuko hacamo akanya gatoya agaca kuja gusoba canke se agaca agomba kuja kugira ku mwanda mutoya. Rero ico naco nyene ni kimwe mu bimenyetso bishobora kwerekana yuko umuntu yagwaye indwara y'igisukari, indwara ya diabete. Polyurie canke mission fréquente, umuntu akagira le besoin d'uriner plus souvent. Muri ico gihe rero umuntu abonye asigaye asoba kenshi ku munsi, gitigiri kikaba kinovuga ngo kikiyongera cyo kuja ku mwanda mutoya atabihorana, kandi utavuga ngo ni kubera ko yanyoye amazi menshi cyane gose, birashobora kuba byatewe n'intuzeye. Mugabo kandi twamaze kubona noneho yuko diabete mu bintu vya mbere iratera kunyotegwa cyane, kwaka cyane. Urumva rero umuntu yanyoye amazi menshi, kunywa amazi menshi navyo bica vyantrena canke se bica bituma habaho gushaka kuja ku mwanda mutoya kenshi kandi hafi na hafi. Nibuka nuko kumurengera ngo ntabanje kubikurikirana neza, nibuka yuko hari hano nigeze gusoma yuko umuntu agwaye diabete anyoye amazi adashobora kumara iminota 30 canke 45 atarashaka kuja gusoba. Ariko umuntu akomeye atafise ico kibazo cyantuzeye ciyo diabete, bivugwa yuko ayanyoye naho yoba yanyoye menshi, birasigura ko muri iyo minota 30 yoba yamaze gushaka kuja gusoba. Ibintu nyene nk'ivyo vyumvikana ko rero kumbure hari biba byahungabanye nyene namwe muravyumva. Ivyo ni ibimenyetso bibiri. Ikimenyetso ca gatatu naco ni icuko umuntu yagwaye indwara ya diabete agira ngo aratakaza ibiro mu buryo budasobanutse, mu buryo budasiguritse, perte de poids inexpliquée. Iyi perte de poids kandi ngo ari perte de poids novuga ngo significative, ngo naho mbere usanga gufungura ko kwafungura wanashaka ngo burya uyu muntu ngo atakaza ibiro ngo ntaba yaretse gufungura, ngo agumana akayaba kwa kundi akaguma mbere ngira ngo ajya gusumba uko yahora ajya. Mugabo ugatangazwa n'ingene uyu muntu naho ajya gusumba uko yahora ajya, naho afise akayabagu, naho atagabanije gufungura, ukatangazwa n'ingene uyu muntu agizene atakaje ibiro mu misi mikeye, ibiro bigakoroka biteye ubwoba. Ico kimenyetso kibonye uzoca uteranya ko biri bimenyetso bindi, urabe ko hari ibindi bimenyetso bindi bihari novuga ngo bikikuje kino kimenyetso, hanyuma ubone kwemeza neza ko bishobora kuvuga yuko ari ibimenyetso vya diabete. Kubera yuko uko bigwira, uko biba vyinshi, niko usanga ya ndwara ya diabete haba confirmé, haba yemezwa yuko ariyo umuntu agwaye. No kuvuga rero ikimenyetso ca gatatu tubonye yuko ari ugutakaza ibiro ku rugero rudasiguritse, ugatakaza ibiro vyinshi mu gihe gitoya, kandi wagumye urya mbere no gusumba ko wahora urya, ariko mugabo ukaba ugumukoroka ibiro, uguma wihererako. Ikimenyetso ca kane ni ikimenyetso cy'uko ngo umuntu agira uburuhe, akumva yamarushe kandi akumva acitse intege, akumva ari goyigoyi, fatigue et manque d'énergie. Iki ni ikimenyetso ca kane mu bimenyetso 9 turiko turarabira hamwe bigaragara ku muntu iyo agwaye novuga ngo iyi ndwara ya diabete. Gutakaza kuba goyigoyi no kumva wamurushe ataco wakoze, nta kazi karwisha wakoze, kandi ukumva wamuri goyigoyi, wumva atanga ubufise, atamagara ufise, uri novuga ngo uri magoyagi, wumva yuko atantuzeye, atanga ubufise. Kandi ngo ivyo ngo bikaba ngo naho uba waryamye ukaruhuka, kubera ari gihe bavuga bati kumbure kubera kutaryamye ngo uruhuke utasinziriye neza, niyo mpamvu
oya ngo naho uba waryamye ugasinzira neza ukaruhuka ata kindi gikorwa na kimwe bakoze, iyo wagwaye diyabete ngo ibi bimenyetso biragira ntibirakubako. Ikimenyetso ca gatanu turiko turatera dusatira guhava dusozera mu bimenyetso 9 turiko turarabira hamwe. Ikimenyetso ca gatanu ni icuko umuntu agira ngo ntuzeye ahuma. Uruhumi agira novuga ngo ni vision iri flou, asigara abona ivyijiji. Umuntu agwaye diyabete hagera igihe ijyana uvuga ngo ntaco ijisho amaso yiwe batakibona neza, agatangwa kubona ibintu vy'ivyijiji, ibintu bidasobanutse neza. Kuvuga nimba ari gusoma ugasanga bisigaye bimugora kubera yuko ntabona neza, umengo hari ikintu cagizene cafutse ku ntuzeye mu jisho, ku buryo ngira ngo novuga ngo atabona. Rero ico ni ikimenyetso ca gatanu, umuntu biramugora kubona neza, asigara abona ivyijiji, abafise amaso atabona neza. Ibi bimenyetso rero murumva yuko ari ibimenyetso bidasanzwe, mugabo kandi umuntu ashobora kwibona ko atari mpaka ngo agende kwa muganga ngo barinde kumubaza ngo mbega ngo uhora ubona ibi nibi, mbega uhora ubona ibi nibi. Wapi? Iyo bakurikiranye neza kino kiganiro, izi nyigisho ntungamagara turiko turavuga kuri bino bimenyetso biranga indwara ya diyabete, murumva yuko ari ibimenyetso umuntu ashobora kubona neza atiriwe aragenda kwa muganga. Niyo mpamvu kwiga ni sawa, kuvyumviriza ni sawa, kubikurikirana ni sawa, kuko ibi birashobora kugufasha kubona ikintu hakiri kare, kuko kwa muganga hoho bazobimenya, bazobibona igihe cyamaze kurenga, amazi yamaze kurenga inkombe, ari uko wewe wijanye, ari uko wewe ugiye kwa muganga. Utagiye ntavyo bazomenya, ntavyo bazobona. Rero ariko wewe ubikurikiranye ukaba ubizi neza, waravyumvise, ucugira hano curaba ati mbega ibi bintu ndiko ndabona ntibyo babisa na vya bindi batubwira mu kiganiro yaga muganga kuri Ntambwe Diet TV. Murumva yuko ibi bintu bizogufasha wewe ukurikiranye kino cigwa kugira ngo umenye neza, kugira ngo gutandukanya hakiri kare ibibazo vy'indwara ya diyabete. Ikimenyetso ca gatandatu muri bino bimenyetso 9 turiko turavugira hamwe ni ikimenyetso cy'uko ngo habaho une cicatrisation lente des plaies. Iyi cicatrisation lente des plaies igomba kuvuga yuko umurwayi wa diyabete iyo akomeretse biragorana cyane ko igikomere ciwe novuga ngo gifatana, biragorana cyane yuko igikomere ciwe cuma gikira n'ingoga. No kuvuga ngo umurwayi wa diyabete igikomere ciwe uruguma rwiwe rurateba gukira, rurateba kuma, rurateba gufatana, birikwega. No kuvuga umubiri wiwe uba wamaze, hari ibintu uba wamaze gutakaza, ibyo ntavyo duhava twinjiramo cyane, vyari gutuma akira n'ingoga. Ugasanga agakomere ni gatoya, mugabo umuntu akomeretse agakomere gatoya agaca kamana igihe kininiya, vyanse ko gakira, vyanse ko kuma. Muri ico gihe rero murumva yuko ico ari ikibazo kidasanzwe, ari ikibazo gihambaye, ari ikibazo gituruka kuri diyabete, kandi diyabete nayo murumva ko ari indwara mbi, kuko ako gakomere kadakize n'ingoga katumye ni kibazo nyene. Urumva yuko hazohava haca haguma hasebura, hazohava haca hamera nabi, habura, usange na kanseri n'izindi ndwara zose zandukiyemwo. None rero cicatrisation lente des plaies ni kimwe mu bimenyetso biba ku muntu yagwaye indwara ya diyabete. Nuko umuntu akomere ugasanga ko gakomere biranka yuko gakira vuba kandi kari gatoya, ugasanga nyene ni hatari nyene ibintu biba byaramaze guhuragura. Hanyuma ikimenyetso cy'indwi muri bino bimenyetso 9 turiko turavuga biranga, vyerekana, bigaragaza indwara ya diyabete, ni uko umuntu ngo agira inzara ndenzarugero, umuntu yama ashonje, umuntu yama n'inzara. Ahone nabavuga abare n'abana bavuga ngo je ngumengo mfise abashitsi mu ndabasha, ngo naho ndumengo hari abandi bantu mpaye, umengo sindavyumva aho biroye. Ico gihe naho nyene rero kirashobora kuba ikimenyetso ca diyabete, umuntu akasonza cane kuruta uko yahora asonza. Iyo nzara ndenzarugero rero ni kimwe mu bimenyetso vya diyabete. Ico bitangwa ni polyphagie mu mvugo novuga ngo y'ikiganga cyangwa se mu mvugo y'igifundi.
ibintu nyene nk'ivyo rero ukabona usigaye usonza cane kuruta uko wahora usonza kandi atabikorwa wakoze novuga ngo biruhisha bituma umuntu avuga ngo na dépensé beaucoup d'énergie nakoresheje inguvu cane utureserve nari mfise twahahereye niwabona ivyo bintu bikuba kumenye yuko iyo bija hose ushobora kuba wagwaye diabete kuko bidasobanutse ingene usonza cane kandi ata bintu wakoze wovuga ngo nivyo vyagutwaye n'agasukari kari mu mubiri. Inzara ndenzarugero ni ikimenyetso c'indwi. Ikimenyetso c'umunani naco ni ikimenyetso kivuga yuko umuntu yagwaye indwara ya diabete akarigwa cane n'ama infection ubwandu. Izi ndwara z'ubwandu umuntu ziragirane ziramukarira arebe birumvikana neza yuko umubiri uba wagize ntuba watakaje novuga ngo ubushobozi bwo kugwanya no kunesha ingwara zandukira umuntu ashobora kwandura. Rero ikimenyetso c'umunani tubonye yuko ari ingwara z'ama infection ubwandu umuntu umubiri wiwe ubumaze kuba uri fragile biba vyoroshe cyane gose kwandura indwara izarizo zose zije ziteye umubiri cyangwa zitera umubiri. Ico ni ikimenyetso c'umunani. Ikimenyetso c'icenda ari naco tugomba duhabe tugarukiriza ko ngaha muri kino kiganiro cacu cuno munsi nuko ngo umuntu habaho ibintu vyo kumva umengo araribwa akumva umengo ni ibintu bimunumagura akumva umengo n'utuntu tumushikagura ivyo kandi ngo bikamushikagura mu ntuze cyangwa ibyo bintu bimushikagura cyangwa se bimucumita nkaho umengo n'udushinge umengo tuko turamutobagura tumucumita umuntu agaca vyumva novuga ngo mu biganza canke mu birenge. Ibi bintu ndamaze kuronka abantu batari bake baza bavuga ko afise ibintu bimenyetso. Umuntu akagira hariya mu birenge ugasanga yumva umengo ni intozi ziriko ziramurya hari naho kumenga ariko ahonyora ku nshinge uravyumva ukamenga ariko ahonyora ku mahwa no mu kiganza naho nyene bikamera gutyo ukamengo ni intozi ziriko ziramurya cyangwa ukamenga ariko novuga aracumitwa n'amahwa cyangwa se n'inshinge. Ico naco ni kimwe mu bimenyetso bigizene biranga iyi ndwara ya diabete. None rero nuko ni bino bimenyetso dushoboye kurabira hamwe murumva yuko ari ibimenyetso bitari bike kandi mugabo bisobanutse bitahuritse umuntu ashobora kubona neza akamenya iri sifi gusa hakenewe gusa yuko wamaze kuvyumva ukumva ko ivyo bimenyetso ari ibimenyetso by'indwara ya diabete nayo ubundi ibisigaye urumva yuko atari impaka ngo haze umuganga azi kugufasha kwinterpreta gusigura gusobanura ivyo bimenyetso novuga ngo vy'indwara novuga ngo ya diabete kuko turavuga. None rero ni hano ikino gice ca kabiri naco tukigarukirije tugisoreje mwakoze cyane mwebwe mwashoboye gukurikirana bino biganiro vyacu cyangwa se kino kiganiro cyane yaga muganga aho twari dutumbere kubabwira kuri ino ndwara ya diabete ibimenyetso biranga ingene umuntu yomenya yuko yagwaye iyi ndwara ya diabete. Twarakoze ikiganiro nimba mvyibuka neza cavuga imfungurwa umuntu rero agwaye diabete yofungura kugira ngo zishishikare kugira ane gutuma amagara yiwe yameliora no kuvuga amagara yiwe adashishikara gusinzikara mu gihe kandi uwo bataragwara nawe yazifunguye ashishikara kubaho neza afise amagara meza kubera ko izo mfungurwa ziba zitagwiza novuga ngo ibisukari mu mubiri. Ibinyobwa ibifungurwa usanga birimo isukari ho bisinzikaza amagara y'umuntu mu gutera iyo ndwara ya diabete. None rero ni hano bakunzi bayaga muganga yuno munsi ni hano tugarukije kino kiganiro. Birashoboka yuko wowe ufise ciyumviro canke intererano turaguhaye kaze muri commentaire canke uciye muri description y'iyi video canke muri description y'iyi chaîne umwidondoro w'iyi chaîne uraza kubona yuko hari nimero zacu kuri WhatsApp na appel direct zirarengana ukuri kwamye ushobora kutugezaho canke se kutugezako ivyiyumviro vyawe n'intererano yawe hanyuma natwe tugashishikara kubona yuko tudatamba twirorera. Mwebwe bashasha tubahamagarira n'ubundi tubahimiririza gufyonda kuri sabone canke subscribe kuko biragufitiye inyungu
nawe hariho ivyigwa, hariho inyigisho ntungamagara, hariho inyigisho z'iyobokamana, hariho inyigisho n'ubumenyi mu buzima bwacu bwa misi yose twama twacishije ngaha muri bino biganiro byacu utazosubira guhomba. Kandi novuga ngo ukurikirana kuri gusa ufise telefone yawe canke imashini yawe hamwe n'amamega biba biheze, nta mahera uriha, nta minervale. Ni ishuri ryo ku buntu, ni ishuri ushobora kwigiramwo inyigisho ntungamagara zituma wunguka, zituma ugira amagara meza, zituma uramba, zituma ubaho neza, zituma iyo uzikoresheje, iyo uzishize mu ngiro zigufasha ibintu byinshi cyane muri kubu no muri kazoza kawe, kandi atakintu na kimwe twarihishije. Murumva yuko iyo ni inyungu idasanzwe. Twagiye nako tuvyiga ku ma YouTube, twiga na biriya mu biganiro byarenganye. Narababwiye yuko ibi bintu byo guhinyanyura novuga ngo amavideo kuri runo rwego nyene ndabikoraho, kubera yuko mu by'ukuri ndazi neza ubundi buhinga bwinshi mpora mbona, mugabo mvuga nti ubu nta mwanya wabyo ngo ndabikurikirane kuri urwo rwego. Ariko mugabo ibi nshobora gukora, nkafata amajwi, nkafata amavideo, nkashirako mukabibona gutyaye, ibi byamfasha umwanya, mugabo navyigishije kuri YouTube. Nta muntu yabinyigishije, nta muntu yanyigishije montage video, nta muntu yagizene. Nafashe umwanya wo kuvyiga ku mavideo, nkamenya ngo bigenda gutya, woshikiriza ibiganiro gutya, wofata mikrofone gutya. Ibi byose nagenda birondera mu mavideo, hanyuma ndatinda ndagera kuri runo rwego ndiko. Kandi hari urundi rwego novuga ngo ruri plus professionnel ke urugwego ndiko. Nizera ko bizokunda, kubera ko ubu ibirenze ibi ndiko ndakora bisaba uburyo burenze ubwo maze gukoresha, kuko navyo mumva nyine n'amafaranga nka kano ka mikrofone n'amahera gatwara. Hari itara ngaho iruhande yanje n'amafaranga, iyi kamera ndiko ndafatisha n'amafaranga, imashini ndiko ndasomako n'amafaranga. Urumva ibyo byose rero bisaba umutaho udasanzwe, ariko mugabo birashoboka. None nuko mwari muturamenya na jewe Janvier Manirambanda ndabashikiza kino kiganiro Yaga Muganga. Aha niho kigarukiye, naho utaha mu kiganiro Yaga Muganga c'ubutaha. Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga. Amagara meza, kugubwa neza, kuranirwa mu byanyu no mu banyu, nivyo ndabipfurije aho muherereye. Ndabahaye kandi kaze muri kino kiganiro Yaga Muganga cacu gisanzwe gitambutwa kuri Ntambwe Idahita TV, ikorera kuri YouTube, Facebook na WhatsApp. Page yacu yitwa Ntambwe Idahita TV uko nyene. Mukamutamenye na jewe rero Janvier Manirambona, nkunze kubatunganiriza no kubashikiriza kino kiganiro nyene Yaga Muganga, gifise intumbero yo kuganira namwe ku nyigisho ntungamagara no ku mpanuro ntungamagara, kugira ngo zidufashe kuzitira tutaronerwa, zidufashe kwirinda, kwikingira no kumenya ingene twokwivuza iyo byashitse umuntu akagwara canke akagwaza, kugira ngo bidufashe kandi kugira amagara meza mu buzima bwacu bwa misi yose. None rero mwaba mwibaza muti mbega none no munsi mu kiganiro Yaga Muganga mugira mutuganirire ku biki, mwaduteguriye ibiki? Uyu munsi twagomba kuvugana ingene umuntu yoshobora kwikingira diabete, kugira ngo ntagware diabete. Ni biki umuntu yokora kugira ngo ntagware diabete, yikingire indwara y'igisukari? Murazi bavuga ngo indwara y'igisukari, indwara ya diabete ni indwara aho usanga umuntu afise isukari nyinshi mu mubiri, cyane tuvuge tuti mu maraso. Iyo bapimye bagasanga umuntu afise isukari nyinshi irenze iyikenewe, kuvuga isukari ndenzarugero, naho baca bahita ngo ni indwara y'igisukari. Bapima ibipimo bito ngo ni glycemie, bagapima bakaraba yuko umuntu afise isukari nyinshi canke iri munsi y'iyisabwa, kugira ngo umuntu ashobore kubana nayo afise amagara meza. Indwara y'igisukari rero ni indwara igisibije, ni indwara ihitana abantu benshi kw'isi, ni indwara abantu benshi barwaye kw'isi. Bavuga yuko mu mwaka wa 2021 ishirahamwe mpuzamakungu novuga ngo rigwanya diabete ryavuga yuko ibiharuro by'abantu barwaye diabete hirya no hino ku isi ngo bingana n'imiliyoni 537 mw'isi yose. Kandi ngo bakaba n'abantu bari hagati y'imyaka 20 n'imyaka 79. Ariko mugabo kandi ngo bakavuga yuko ngo
iyo ndwara ngo ishobora kuduga ku buryo ngo nko mu mwaka w'ibihumbi 2045 ishobora kuzoba igeze ngo ku miliyoni 183. urumva ko hazoba hiyongereye ko imiliyoni zirenga 200 muri ino myaka dusigaranye, novuga ngo ishika 20. rero birerekana neza yuko iyi ndwara iguma novuga ngo yiyongera, abayigwaye baguma biyongera, baguma baba benshi. aho ni mu gihe kandi ibiharuro vyerekana ko ngo mu Bufaransa abantu bangana hafi miliyoni ngo 4.5 ngo bari bagwaye diabete mu mwaka wa 2022. urumva naho nyene sikera, ubu twiyumvira ko bishobora no kuba vyariyongereye, cyane cyane ko iyi ndwara mubona yuko itera yiyongera, tutovuga ngo itera igabanuka mu bantu. rero kubw'ivyo vyose turazi yuko nko mu bihugu byo bitaratera imbere hari n'abatamenyekana, batipimisha, bativuza, hari abahitanwa nayo ntibanamenyekane kubera yuko batagiye kwa muganga ngo bibe vyo kwandikwa muri bya bitabo vyo kwa muganga yuko abagwayi bangana gutya canke nakayishwe n'indwara y'igisukari. Mwumva ko ngahi iwacu hoho bino bintu bishobora kuba birenze. rero tudatevye muri ivyo twagomba turabire hamwe, none mbega umuntu yokora iki? birashoboka yuko umuntu yikingira indwara y'igisukari canke indwara ya diabete? nimba bishoboka umuntu yokora iki? ngaha rero umugwi wa mbere tugomba kubashikiriza w'ibintu umuntu yokora kugira ngo yikingire iyi ndwara ya diabete bifatiye ahanini ku mfungurwa. umugwi wa mbere ugizwe n'ibintu bitatu nako ibintu bine byubakiye ku mfungurwa. ibyo umuntu afungura, ingene yokosora, yocungwa n'ibyo afungura, ntafungure ibyo ari byo vyose, kubera ko imaze kuba ari indwara y'igisukari. birumvikana yuko ni isukari nyene mu byo turya no mu byo tunwa umuntu akwiye gucunganwa nayo. muri iyo ntumbero rero bavuga yuko umuntu akwiye kugira ngo kwitaho cyangwa kwitwararika ngo gufungura imbogaboga n'ivyamwa, ngo hamwe novuga ngo n'imboga zo mu ruzi, tuvuge amafi, imikeke, indagara, ibintu nyene nk'ivyo. ivyo nivyo umuntu akwiye gufungura, kuko umuntu afungura ivyo, urumva ivyo ntibiba bigwiriyemwo ibisukari ku rugero rw'uko vyohaba bigira ntibitera umuntu indwara, kandi birorohereza amagara meza, bigatuma umuntu agira amagara meza. twarabonye no mu biganiro vyagiye birengana ingene imbogaboga n'ivyamwa ari imfungurwa zikenewe cane mu buzima bwacu bwa misi yose, haba mu korohereza ihuka ry'ibifungurwa, haba no mu korohereza umutima gukora neza, haba mu kuturonsa ngo amasele, mineho n'amavitamine umubiri wacu ukeneye nako, kuko ngo izo vitamine hamwe n'ivyunyunyu bikenewe mu mubiri turonka mu vyamwa no mu mbogaboga ngo vyorohereza umubiri gukora neza. burya iyo umuntu agwaye igihimba kanaka, amaso akagwara canke umutima ukagwara canke igihimba kanaka kikagwara, akenshi ukurikiranye usanga iyo bidatewe nuko habayeho ubwandu bwazananye ku bintu kanaka mu buzima bwa misi yose. urabona nk'akarorero, nk'umuntu aragwaye amaso kubera ko akunda kuba asoma cane ku mashini, muri ico gihe urumva yuko habayeho des menaces externes zizananye ku bindi bintu kanaka, no kuvuga bya bintu yirirwa araba amafilime canke se mu mashini, ibintu nyene nk'ivyo. ariko iyo bidatewe rero n'izi menaces, ibi bintu bibangamira amagara yacu, bishobora kudutera bizananye inyuma. akenshi indwara abantu tugwara nuko mu mubiri haba hariho icabuze, usanga haba habayeho carence, soit amavitamine, soit ibyo vyunyunyu canke izindi novuga ngo element nutritif, ibindi vyangombwa vyankenerwa umubiri wacu ukeneye. ugasanga rero hariho ico umubiri wahajije wabuze, bica bituma uyu muntu igihimba kanaka ciwe kirwara. ikindi kintu muri bino bintu bifatiye ku byo twihereza dufungura, umuntu yogira yokwirinda canke yogabanya, avuga ngo ngaha réduire la consommation du sucre, des graisses saturées et aliments transformés. umuntu akeneye kwikingira canke kwirinda kugira ngo ntagware iyi ndwara y'igisukari, akwiye
kugabanya cane imfungurwa zirimwo isukari, kuko murumva ko rimwe nari indwara y'igisukari. Bakwiye kandi kwirinda gufungura canke se kugabanya urugero bafungurako imfungurwa zigwiriyemwo ibinure hamwe n'izindi mfungurwa zo mu mahinguriro, navuga ngo ya makonserve n'ibindi kumbure umuntu ashobora kwihereza mu buzima bwiwe bwa misi yose. Ikindi kintu kiri gatatu muri uno mugwi wa bino bintu bifatiye ku vyo twihereza, bavuga yuko umuntu akwiye guhitamo kumbure navuga ngo des graisses insaturées, kuko murazi ibi bintu vy'ibinure hariho ivyo bavuga ngo ni ibinure bibi ku magara y'abantu, bishobora kugira bishobora gutera ingorane umuntu, cane cane nk'ibinure biva nko mu nyama z'ibikoko, ariko muganga ibinure biva novuga ngo mu biterwa, amavuta yo mu biterwa, ibinure biva mu mikeke, kumbure indagara, izo mboga baroba zo mu ruzi, ivyo urumva yuko bitagize akenshi bidatera ingorane. Rero ngo ama graisses insaturées ni nk'ibinure biri mu mavuta ya elayo, huile d'olive, canke ivyo bita ngo ni koroza ntaho ndabona, ariko mugabo naco nyene kimizi uko nyene kirabaho. Hanyuma umuntu ngo akirinda ibinure biri satire. Ivyo binure biri satire rero ni ibinure biri nko mu ntuzeye n'amavuta y'inka, canke za fromage, ibintu biri muri beurre na huile de palme, burya ngo n'amavuta yo mu bigazi nayo nyene arimwo ibinure biri satire, ibinure bishobora kugirira ingaruka mbi ku magara y'umuntu. Niyo mpamvu umuntu akwiye no kurya amavuta makeya, binabaye ngombwa ahubwo umuntu agakoresha bavuga ngo amakoto. Ikintu ca kane muri bino bintu bifatiye ku vyo umuntu afungura, akwiye kugabanya mu ntumbero kugira ngo yikingire kandi yirinde iyi ndwara ya diabete, nuko ngo umuntu akwiye kunywa amazi, navuga ngo ku rugero ruhagije. Ico kiganiro naco twarakibonye catubwira ingene umuntu akwiye kunywa amazi, n'amazi akwiye kunywa ukuntu yoba angana. Hanyuma kandi ngaha batwereka yuko umuntu akwiye kuba yonwa ntuzeye icayi, ariko akirinda kunywa inzoga zirimwo isukari. Ibinyobwa birimwo isukari navyo turabizi yuko hariho amaji, amafanta, amasoda n'ibindi binyobwa birimwo ntuzeye isukari. Rero ngo ku vyo kunywa, ko twabonye ku vyo gufungura, ku vyo kunywa rero umuntu akwiye kunywa amazi, akaba yonwa n'icayi, ariko mugabo akirinda kunywa ibinyobwa birimwo isukari. Ivyo navyo biramenyekana cane kandi biragwiriye muri kino gihe, cane ko biba birimwo n'amasukari yo mu mahinguriro, urumva birushiriza kuba bibi cane. Umugwi wa kabiri w'ibintu umuntu yokora mu ntumbero yo kwikingira no kwirinda indwara y'igisukari ngo ni activité physique, ni imyimenyerezo ngororamubiri. Kuko umuntu yagira siporo, yagira imyimenyerezo nonoramitsi, iyo myimenyerezo novuga ngo iraturira ibinure, irasohora imicafu, iratuma umubiri uhema neza, iratuma umuntu novuga ngo agabanya isukari mu mubiri, munyemerere mvuge gutyo, ibintu nyene nk'ivyo. Aha rero bavugamwo yuko ngo umuntu akwiye ngo n'imiburiburi gukwiza iminota 150, iminota 150 nayo no kuvuga amasaha 2.5 ngo y'imyimenyerezo canke udukorwa ngororamubiri canke nonoramitsi kundwi. Umuntu akwiye kuba n'imiburiburi ngo akora siporo canke se agakoresha umubiri, agakora udukorwa dutuma nyine novuga ngo umubiri ugiriramo ntuzeye imyimenyerezo nonoramitsi canke se ngororamubiri, n'imiburiburi amasaha 2.5 kw'isomene kundwi. Ukaraba yuko yego no muco ashobora kubutakoze iyo myimenyerezo n'ejo ntiyikore, mugabo vyiza ngo ntukwiye kumara indwi udakoze imiburiburi ngo siporo ingana n'amasaha 2.5. Aho ni mu gihe rero vyerekana yuko ahubwo umuntu akwiye buri munsi kugira akanya na gato, naho zobona 30 minutes, naho zobona 15 minutes, naho zobona 10 minutes, bakatuma umuntu agira ngo marche rapide. Ibi vyo gutambuka umuntu amera nk'umunyaruka, ibintu bya natation, abagira natation mu mapiscine kumbure bayafise cyangwa se bakora kuyasanga iyari,
canke ibintu byo kugenda ku makinga. Ibyo byose umuntu agize nk'urugendo kanaka kw'ikinga burya ngo abagiriyemwo siporo. Ikindi cya kabiri naco umuntu ashobora gukora muri bino bintu bijanye n'ama activité physique mu ntumbero yo kurwanya diabete cyangwa se yo kuyirinda, ni ikijanye nuko ngo umuntu akwiye kugira ngo ibintu bijanye na musculation, ama exercice physique cyangwa siporo, imyimenyerezo nonoramitsi cyangwa ngororamubiri, ariko ahanini itumbereye musculation, itumbereye amamiscle, itumbereye kunonora cyangwa se novuga ngo itumbereye inyama. Itumbereye inyama no kuvuga ko igomba kugabanya rero ibinure no kugira ngo umubiri ugire ntube en forme, umere neza, hanyuma uyu muntu ashishikare kugira amagara meza. Turazi yuko ugize siporo ituma ibinure bigabanuka, imitsi irazibuka, imicafu igasohoka mu mubiri, ugasanga nyine umuntu ameze neza. Ikindi kintu kigira gatatu muri bino bintu bijanye n'imyimenyerezo ngororamubiri umuntu akwiye gukora mu ntumbero yo kurwanya diabete, indwara y'igisukari, ni uko umuntu akwiye kumenya yuko akantu kose kajanye na effort, akantu kose kajanye n'akigoro umubiri wiwe ukora gakonta, gafise ico kamaze. Ikintu cyose kijanye n'agasiporo no kwinonora imitsi kirafise ico kimaze. Naho wova ngaho ukagenda nko kujyambere, uvuye kugisha ukagenda kujyambere n'amaguru, ibyo bintu birafise ico bimaze. Ubwo kujya kuntu ushobora kubira icuya bavyerekana yuko umubiri wagize agasiporo, wagize activité. Rero muri ico gihe umenye yuko akantu kose umubiri wokora kajanye no kubuja, kajanye no kugendagenda, kajanye no kugorora imitsi, kajanye no kugorora intege, niko abandi bavuga, mumenye yuko ako kantu gafise ikimaze kidasanzwe ku magara yacu. Umukugira gatatu nawo ntanavyinshi mbona biwugize, ni ibyo gucunganwa n'ibiro. Ubuvyibuhe na diabete birafitanye isano bidasanzwe. Bavuga yuko rero ku mukugira gatatu umuntu akwiye gucunganwa n'ibiro kugira ngo ntagire obesity, ntagire ubuvyibuhe renza rugero. Umuntu akwiye kwirinda kuvyibuha birenze urugero. Muri ico gihe naco hari ico bita indice de masse corporelle, ni igipimo bapima novuga ngo ko umuntu avyibushe birenze urugero, birenze uburebure bw'igihagararo ciwe, birenze taye yiwe. Ubwo burebure rero ubwo buvyibuhe nabwo babupima bakoresheje ibiro hamwe n'uburebure bw'igihagararo umuntu apima uvuye kwino gushika ku mutwe, apima metero na santimetero zingahe, hanyuma mbega apima ibiro bingahe, bagaca baharura bakaraba ko ivyo biro apima bidahuye n'umuntu afise iyo taye cyangwa se ubwo burebure bungana gutyo. Ubwa kane nabwo cyangwa se umugwi wa kane ngaha batwereka yuko umuntu akwiye guhagarika, akwiye guheba kunywa itabi. Umuntu atumura itabi, agatabi karafise ico gahuriyeko n'iyi ndwara ya diabete. Avuga ngaha ngo le tabagisme augmente le risque de diabete et de maladie cardiovasculaire. Itabi rero ni umwansi w'abantu, ni umwansi w'amagara meza. Itabi ni ribi cane. Rero kubw'iyo mpamvu nimba wipfuza kwirinda kino kibazo ca diabete, uhagarika itabi, uhebe itabi burundu, urihebe. Kandi ivyo navyo birashoboka, naho benshi bavuga ngo biragoye ariko birashoboka. Yego hariho education pour la santé, umuntu ashobora kugushirako discipline y'ingene ushobora kuriheba progressivement, pole umunsi ku wundi, ugatera intambwe wahora unywa itabi 10 ku munsi, ugahindura ukagera kuri 5, ukagera kuri 3, hakazogera igihe ubuzima bwawe bumenyera kubaho atatabi bunwa. Kuriheba ntucuriheba uwo munsi nyene burundu ngo bansengeye ngo nciye ndariheba ubwo nyene, naho navyo nyene bishoboka kuko bitangaza mw'isi y'iyobokamana navyo birabaho kandi twese turavyizera, twama twabibonye. None rero iyo umuntu ahisemo kuriheba, hariho education, hariho discipline, hariho processus ashobora gucisha kugira ngo arihebe kandi bigatinda bigakunda. Iyo umuntu yidiscipline, akidisciplina, birakunda ko aheba ikintu kanaka buke mu kugenda aragabanya urugero rw'ico kintu yahora afata, hanyuma bigatinda bigakunda. Ubwa nyuma nabwo ngaha kuvuga umugwi wa gatanu
batubwira yuko umuntu akwiye kugira depistage. Wipfuza kurwanya ingwara y'igisukari, ukwiye kuzuragira depistage. Kugira ngo mu bihugu biteye imbere nko mu Bufaransa n'ahandi, usanga abantu bose barenze imyaka 45 ngo babahanura babategeka kugirane kwipimisha indwara y'igisukari buri myaka 3. Umuntu arenze imyaka 45 ngo akwiye kujya yipimisha igisukari n'imiburiburi rimwe mu myaka 3. Aho ni mu gihe mbere binabaye ngombwa bivanye n'ubuzima umuntu aba abayemwo, ashobora kuba yobikora rimwe mu mwaka agapima kugira ngo barabe yuko kumbure isukari yiwe yifashe neza mu mubiri. Hama ica gatandatu nako bavuga ngo ni kijanye na education. Education nayo ni inyigisho. Hakwiye ngo kubaho inyigisho zerekeye imirire ngirago ni mu Kinyarwanda, mugabo imfunguro canke imfungurwa ukuntu ibyo umuntu arya n'ibyo akwiye kugenda n'ibyo akwiye kwihoza. Ngo hakwiye kubaho rero l'éducation nutritionnelle et l'alimentation d'origine de vie sont des composantes clés de la prévention du diabète. Kwigishwa, guhabwa impanuro n'inyigisho zerekeye imfungurwa umuntu afungura n'ivyo umuntu anywa, ko twabonye yuko mu byo umuntu anywa ashobora kuba isukari, mu byo umuntu arya ashobora kuba isukari. Ivyo ngo ni nkenerwa cyane rwose ko abantu babyigisha kugira ngo bamenye ibyo bakwiye kwihereza, ibyo bakwiye gufungura kugira ngo bigende neza, umuntu agire amagara meza. Nuko rero bakunzi ba kino kiganiro Yaga Muganga, turabashimiye cyane ko mwadukurikiranye, turabashimiye cyane ko mwaduhaye umwanya wanyu kugira ngo mukurikirane kino kiganiro. Cyari giteramishijwe na jewe Janvier Manirambona, kikaba cyari gitumbiriye kubabwira ibintu umuntu yokora mu ntumbero kugira ngo yikingire kandi arwanye indwara ya diabete, ntazohave asanga nawe yarwaye indwara ya diabete. Nuko rero tugarukije ngaha mu kiganiro cyacu cy'uno munsi, tukaba tuzosubira mu kiganiro Yaga Muganga c'ubutaha canke mu bindi biganiro bisanzwe bicisha kuri runo rubuga mpora mbategurira nkabashikiriza. Ni Agahwane.